Amahoro y'Imana ni gake canke nimwiriwe bivanye naho muri ko munkurikira muherereye. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 27 ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Ni jewe nyene ngarutse, nari nababwiye muri audio ya mbere ingene company yatanguye, nari nababwiye abayobozi, nari nababwiye ingaburo dufise hamwe n'ibindi company live good idandaza en ligne kubera ni e-commerce canke e-commerce mu gifaransa. Nari nababwiye kandi n'ingene twinjira, ndababwira yuko kugira umunywanyi wa company, kugira uronke uruhusha ko guza urikomandira produit wewe nyene en ligne, bisaba yuko ubanza kuba umunywanyi ukariha $50. Uri karaguha aya makuru ucumubaza aho uherereye $50 ingena ngana mu mafaranga y'igihugu urimwo, hama muce mubiheza. Rero izi $50 iyo zitanze, $40 nizo kwiyandika ukaba umunywanyi, $10 zisigaye nizo kwinjira muco twita Cercle de Solidarité Internationale, nk'ico twokwita mu rurimi rw'iwacu rw'ikirundi kwinjira mu kirimba. Rero iki kirimba ndaza kubereka caya $10 ibyiza vyaco. Nobatumirira rero kunkurikira neza, mbere nagomba sabe iki gice ca kabiri kirahambaye kugira unkurikire neza kandi ubitahura ivyo ndiko ndavuga. Tora urupapuro n'ikaramu, ivyo ndiko ndavuga uzura vyandika ku rupapuro bicapa, uca usanga worohewe mu gutahura. Tora urupapuro n'ikaramu, tora urupapuro n'ikaramu ndakurindira. Tora urupapuro n'ikaramu wandike wongere ucape ivyo ndiko ndavuga kugira utahure neza, kuko hari igihe ushobora kubura ahantu tudashobora guhura ngo ndabigusigurira amaso mu yandi, canke uguhaye iyi audio akaba yiguhaye adashobora kubonana nawe amaso mu yandi. Iyi audio ni wankurikira neza ugatora urupapuro n'ikaramu gakurikiza ivyo ndakubwiye, business uraza kwitahura tangorane nimwe. Tora urupapuro n'ikaramu rero, twagiye. Uti rero muri live good twunguka gute, bigenda gute ninatanga uyu mutahe $50? Namaze kubivuga yuko $40 nayo kuba umunywanyi, hama $10 nayo kwinjira muri Cercle de Solidarité, cyo no kwita ikirimba mondial. Iki kirimba rero ushobora kugira abonema, kuko abonema y'ukwezi $10, ariko ushobora kugira abonema y'umwaka wose $138. Benshi bariko barinjira bagaca bariha abonema y'umwaka wose. Ubishoboye urashobora kubigira nta kibazo, ariko igihambaye no kunkurikira wewe ni witwaze izi $50 zonyene zirakwiye. None rero twunguka gute muri live good? Kubera iki live good ari ikintu kiriko kirajugumiza isi, ni ukubera ko live good ni impinduka ikomeye muri industry ya MLM, kuko kuva isi yakabaho nta MLM yari bwabeho izana ingaburo z'akanovera nk'iza live good, z'akamaro gakomeye nk'iza live good, igaca izishira kuri platform ikazidandaza sous forme ya e-commerce, ku buryo umunywanyi ari we yikomandira produit ashaka, apana ko baziguha ku nguvu ngo zitware, ngo kandi utazitwaye ngo turagufuta muri system. Ibi ni bishasha ntavyo twari tumenyereye. Ikindi kintu gishasha tutari tumenyereye nuko live good ifise ukuguru kumwe isi yose. Ndagutanze kwinjira unja munsi yawe uzosangaho Abanyamerika, usangeho abantu b'Abahindi, abantu tanazi. Ico kintu ni gishasha ntaco twari tumenyereye. Ikindi tutari tumenyereye ni company itangura MLM igatangura ifise umutahe. No kuvuga live good ifise kuri konte Capitale Sociale ingana ni miliyaridi $240 z'amadolari y'Abanyamerika. Ayo mafaranga ni menshi cyane, tuzoyahembwa dusubire tuyahembwe, sinzi na ryari tuzoyamara. $240 miliyari na mafaranga menshi cyane. Izindi company twaye tumenyereye winjiye uza gukurikira we baca baguhemba muyo uwinjiye mu nyuma yawe azanya, ariko hano ni gitangaza, amafaranga asanzwa hari. No kuvuga rero ntavyo kwikeka ngo live good iranyiba, ngo live good irugara. Yo kugara gute kandi ifise produit ziri en ligne zirenga 28? Yo kugara gute? Ibandanye kwiza igitigiri ca produit dandaza. Uyu mwaka uzohera produit zabaye jana en ligne, none ko baguma bagura, wumva izogara gute? Kwifise Capitale Sociale wumva izogara gute?
ndiko ndabikubwira ndagutumira wewe uri kuranyumviriza fata ibi bintu serieux kuko ukabinegirija ubu mu kwezi kwa kane 2023 mu kwezi kwa kane 2025 uzoza wumva tukibivuga muri 2030 wumve tukibivuga uvuge ati ivyo ni biki injira rero nyarusa niyo mpamvu rero imbere yuko mvuga ibindi byose uri karaguhaye amakuru uca umusaba link wiyandike kuko gufata ikibanza indani muri kampani bifise akamaro uca wihuta wiyandike ibyo kuriha ucuriha mu minota iza gukurikira mugo banze winyandike kugira ngo abantu bareke kubandanya bagutanga twagiye rero none twunguka gute inzira ya mbere izana namwe amafaranga muri Live Good ni commission de démarrage rapide hebdomadaire. Ibi rero munyumve neza naho Live Good ari ukuguru kumwe isi yose ubishatse kugushaka kwawe urubaka ico twita team propre. Ni iyi rero komisiyo ya mbere twita commission de démarrage rapide nakubwiye kufata urupapuro n'ikaramu ukazura vyandika ubwo warutoye tora urupapuro zura vyandika. Rero nivyo twita parrainage direct mu yandi makampani. Nukuvuga dufise generation 10 kuri generation ya mbere winjije umuntu ari wowe umuvyaye baguhemba 50% yayo yinjiriyeko nukuvuga baguhemba $25 muri za $50 azanye kuva nakabaho je nakoze emereme nyinshi je nakoze business ari nyinshi nubwa mbere mbonye company ihemba 50% kuri première génération nubwa mbere mbonye company ifise produit ikora bino bintu ifise ukuguru kumwe kandi ihemba amafaranga angana kuva nakaba no kuvuga ugaparena abantu 10 uzoba ufise $250 ba bantu b'ubwoba n'amakenga nimba uvuga ngo no hava mpomba injira utange $50 ucuparena abantu babiri amafaranga yawe $50 uzoba yisubije company muzoba muvanyeko yego nuko gasha nimba ushaka kwiyorohereza nuko ni waparena abantu 10 na $250 ni waparena abantu 100 na $2,500 kandi ndamuzi umuntu yaparenya abantu 100 amazeyo amezi abiri ushatse uze ni box ndamukubwira izina hari kuri grade ya platinum ubu tuvugana mu mezi abiri n'ingitangaza nivo ya kabiri generation ya kabiri wa undi wazana nawe niyavyara bazoguhemba 10% yinjije umuntu no kuvuga bazoguhemba $5. Generation ya gatatu ni 5%, generation ya kane ni 5%, generation ya gatanu ni 3%, generation ya gatandatu ni 2%, generation y'indwi ni 2%, generation y'umunani ni 1%, generation y'icenda ni 1% na generation y'icumi ni 1%. Urumva ayo mafaranga wubatse timu yiwawe personnel na mafaranga y'umurengera. Aha rero nimba ufise ikibazo ucubaza uguhaye audio kuko ibi biratahuritse birasobanutse naho wokorera iyi nzira imwe gusa wotunga aha ndakubwije ukuri. Inzira ya kabiri zana amafaranga nico twita commission matrice rero iyi matrice je yaranzungurije ndagira ibizunguzungu ndavuga nti ndarota canke ukuntu kuri iyi rero matrice ba bantu bose binjira ku isi bashikira mu kintu twita power line rero donc ligne de pouvoir power line aba muri Live Good nyumve neza isomene itangura vendredi igahera kuwa kane no kuvuga muri Live Good duhembwa amafaranga yose twakoreye indwi yose ku munsi wa kane w'indwi kurikira nuko bimeze imyaka yose rero ba bantu bose binjira indwi yose isi yose bashikira muri power line ku munsi wa kane umuntu atarariha za $50 kuko hari abantu binjira agafata position akibagira kuriha baca bagukura muri power line kuko nimba winjiye uri kurafyina abantu bafyina baca baguta hanze kubera uri kurafyina n'abantu bose bari bakwinjiye mu nyuma baca babakwaka no kuvuga indwi kurikira wewe ucuguma muri power line ukarindira abandi bantu bariko bariyizira bagasubira bakagushumbusha bakaguha abandi bashaje ugeze kundi wa kane utarariha kandi baca basubira bakagutaramura bagaca bakwaka n'abantu bose barishe bari munsi yawe ugasigarana zero none ivyo wewe wumva aho bigumamwo gushika ryari abandi nabo barishe baca babakura muri power line bakabajana muri matrice iyi matrice rero amafaranga ariyo nakamuna jewe yanzungurije ibizunguzungu
ndavuga nti ndiko ndarota. Iyi rero matrice amafaranga aza gute? Kugira matrice uyitahure, iyi matrice n'agatangaza ni kampani iguha abantu musi, vyumvikana yuko naho wo kwinjira ntuzana umuntu numwe, uzoronka amafaranga kandi ata muntu numwe wigeze uparena. Umuntu aguhaye audio aca ndaza kubarungikira aka video k'umuntu yinjiye afise abantu barenga 2,000 musi yiwe, kampani yamushiriyeko amaze kurya amadolari arenga $600 kandi ata muntu numwe yigeze azana, we yaherutse ari hakonte gusa carihorera. Ibintu vya live good kuva nakabaho ni gitangaza. Muga Jesse ndabateye intege ngo mwinjire muce mwiyicarira yatanda kimwe muri ko murakora. Oya, bwira makuru mugenzi apana gutunga wenyene, bwira makuru mugenzi. None rero kugira mutahure matrice, reka mbanze ndabasigurire ibijanye n'amagrade, kuko matrice kugira kampani guha abantu biravana na grade ufise, biravana n'abantu ufise. Hahandi kuri ya komisiyo ya mbere do démarrage rapide bararaba parrainage direct zawe, bakaraba na team ufise, bakaraba na grade uriko, kugira ngo kampani ciraba abantu iguha muri ba bantu binjira mu ndwi. Iyi matrice rero wayinjiyemwo kubera za $10 z'ikirimba wariha. Iyi matrice ni ca kirimba narindi ko ndavuga, buri kwezi uzokwamukotiza amadolari 10 kugira werekane ko umugambo wumva. Nico gituma ucinjira ukariha zijya $50. Birakomeye. Ukwezi kwa mbere mu kirimba ntibaguhemba, baba barindiriye yuko tabinyamutwe bigufata ngo uhindure ingingo uvuge ngo je mu kirimba ndavuyeyo ni munsubize $10 zanje, no kuri batazigusubiza. Nico gituma bacakubwira ko mu kwezi kwa kabiri uca usubira ugatanga intererano ya $10, baca batangura kuguhemba, kuko baca babona bati kuyu muntu asubiriye gutanga intererano, kuko izi $10 nizo kwiyandikisha muri matrice. Utangura gutanga intererano mu kwezi gukurikira, babonye utanze intererano izindi $10 baca babona ati uyu turi kumwe, baca batangura kuguhemba. Nuko rero bimeze. Twagiye iyo ata muntu numwe winjije canke ukinjiza umuntu umwe gusa ufise timu y'umuntu umwe, ubu uri kuri grade bita umonokrase, uri ntaho mfatwa mu Kirundi, uri umurorerezi. Ariko iyo winanase ugaparena abantu babiri, parrainage direct babiri, ubu ufise timu y'abantu babiri, ucuduga grade bita bronze. Iyo uparenya abantu 10, parrainage direct nizo ndiko ndavuga, timu yawe ikaba yakuze ifise abantu 200, canke musi yawe hakaba hari abantu baba bronze 3, ucuduga grade ya silver. Iyo naho uparenya abantu 30, parrainage direct, timu yawe ikabigeze ku bantu 100, canke abantu bari musi yawe hakaba harimwe abantu 3 bafise grade ya silver, ucuba mu gold. Grade ya 5, iyo waparenye abantu 100, parrainage direct, nababwiye ko ari umuntu yaparenye abantu 123 mu mezi 2. Mushatse no mubabwira izina mukamwibariza, yaranyeretse konte yiwe. Iyo uparenya abantu 100, hanyuma timu yawe ikabimaze kugera ku bantu 500, canke musi yawe ukaba ufise abantu 3 bamaze kuba ba gold, ubwo nyene ucuronka grade ya platinum. Grade ya 6, iyo uparenye abantu kameme bakabona yuko urenza abantu 100 waparenye, hama timu yawe ikabimaze gushikira abantu 2,500, hanyuma canke ukaba ufise aba platinum 3 musi yawe, ubwo nyene ucuduga grade ya diamond. Grade igirindwi bahejeje kongeramwo ubu nyene ku munsi wa 4 itariki 27 z'ukwezi kwa 4, ni grade bahejeje kongeramwo ubu nyene, ndabibonye muri platform bongeyemwo grade ya crown diamond. Grade ya crown diamond bayongeyemwo kuko abantu basaze baba ba diamond mu mezi 3. Mu ndwi heze twa dufise aba diamond 21, ubu hoho babaye ishengero, baciye bakreye yindi grade kuko abantu basaze baduga amagrade, bakreye grade yitwa crown diamond. Iyi crown diamond kugira uzoyironke uzoba waraparenya abantu barenga 100, kandi timu yawe izoba yarashikiriye abantu 50,000, canke ni wagira aba diamond 3 munsi uzocuronka grade ya crown diamond.
nayo magrade rero dufise. Rero aya magrade adufasha iki muri matrice? Arafasha, munkurikire neza, navuze yuko muza muracapa ivyo ndiko ndavuga. Iyi grade ya no classe no muri matrice irakora, naho woba ata grade nimwe ufise nta ngorane, ata muntu numwe wazanye, kuko matrice ifise generation 15 zirenga, zahora ari 15 mugubu bagiye kuzirenza. Mugabo reka ndababwire gushika kuri generation ya 15 ku mu Diamond, mu Crown Diamond nzomubabwira uwundi munsi. Kuri generation yose uko ari generation 15 usanze company yagushiriye ko umuntu umwe, bisigura ko iba yaguhaye amafaranga angana na 0,25 dollars. No kuvuga kuri generation ya mbere baguha abantu babiri, bisigura ko ari 0,5 dollars. Kuri generation ya kabiri baguha abantu bane, ucufata abantu bane ugwize na 0,25 ucutora idolari rimwe. Kuri generation ya gatatu baguha abantu 8, ucufata abantu 8 ugwize na 0,25 ucutora amadolari 2. Kuri generation ya kane baguha abantu 16, ucufata abantu 16 bagwize na 0,25 ucutora amadolari 4. Kuri generation ya gatanu baguha abantu 32. Ni company baguha, twumvikana, ni company ibagushirirako ya Live Good, sabo we wazanye, ishirako abakongomani, igashirako abatalibani, igashirako abari muri M23, igashirako abihevyi, igashirako abanyamerika, igashirako abo muri Pakistan, bose ubasanga ko munsi utanabazi, kuko siwe wabashizeko. Ni company buri kuwa kane ifata abantu bose barishe ikabatugaburira. Ufise grade nini ni waronka benshi, uwavyaye benshi muri iyo ndwi niwe aronka abantu benshi munsi. Wewe udakora cyane uronka bake, kuko birumvikana. None bigende gute? Umukozi akora cyane yamashimirwa imbere y'abakora cyane buhoro buhoro. Nuko kuri nivo ya gatandatu, generation ya gatandatu baguha abantu 64, ubagwijije na 0,25 na madolari 16. Kuri nivo y'indwi baguha abantu 128 na madolari 32. Kuri nivo y'umunani baguha abantu 256 na madolari 68. Kuri generation y'icenda baguhereza abantu 512, ubagwijije na 0,25 ucutora amadolari 128. Kuri generation y'icumi baguha abantu 1024, 1024, baca babaguhembera 256 dollars, amadolari 156. Kuri generation ya 11 baguha abantu 2048, kugwiza 0,25 uzoba bahembewe amadolari 512. Kuri generation ya 12 baguha abantu 4096, ugwijije na 0,25 bazoba baguhaye amadolari 1028. Aha rero uri umunokrasi ata muntu numwe wigeze uzana, ntabwo uzorenga guhembwa muri matrice kuri nivo ya 12. Aya mafaranga yose guhera kuri nivo ya mbere, generation ya mbere 0,5 uteranije na ukateranya ukamanuka ucutora 2047 n'ibice bitanu, 2047,5 dollars. Ni hahandi rero uhora wumva abantu bavuga bakubwira ngo ni winjire muri Live Good, naho utozana umuntu numwe, buri kwezi urafise amahirwe yo guhembwa 2,000 n'amadolari 47 n'ibice bitanu ku kwezi, ata muntu numwe wazanye. Rero kugira ushikire uyu mushahara buri kwezi, bisigura yuko company zoba yarakuze bizogutwara nk'amezi 18 kugira ngo company igushirire mwaba abantu bose. Ndasubiramwo, bizogutwara nk'amezi 18 kugira ushikire umushahara. Mugabo buri ndwi, buri kwezi nako murantunga, kuko aya mafaranga ya matrice tuyahembwa le premier jeudi du mois. Utangura kuri make biza biraduga, hazogera igihe ushikira uyu mushahara, matrice yawe izoca yiyugara. Nimba ata muntu numwe uzoba warigeze uzana, iciba rero ikirimba uzozura yahembwa buri kwezi, kuko no muzingi. Ariko iyo wabaye umusiliva canke umubronze, warazanye abantu babiri canke warazanye abantu 10,
baca bakudugiriza kuri nivo ya 13. Kuri nivo ya 13 kampani ciguha abantu kugwiza kabiri, guha abantu 8,192 ugwijije na 0,25 ucutora ibihumbi 2 donc $2048. Uciye uteranya nayo ya nivo ya 12 yo wari ku nivo ya 12 ucutora ubwenge uhembwa $2047,5 guteranya 2048 ucubona ko ucuronka umushahara w'ibihumbi 495,5 $4,095,5 niyo uzokwamuhembwa imyaka yose mpaka upfuye. Oya, upfuye ni hagufi, mpaka kampani ipfuye ikava ku isi. Hanyuma iyo ufise grade ya gold naho na grade ya platinum baca bakuduza ucuhemberwa kuri nivo ya 14. Kuri nivo ya 14 kampani ishiguha abantu ibihumbi 16,384 kugwiza 0,25 baca babaguhembera ibihumbi 4,096 $4,096. Uciye uteranya naya yose kuva kuri generation ya mbere uca wiroturuva uzoba uri ku mushahara w'amadolari $1,191,5 buri kwezi. Iyo ni cercle. Hanyuma iyo uri mu diamond baca bakongera nivo ya 15. Kuri nivo ya 15 kampani zoguha abantu ibihumbi 32,768 kugwiriza na 0,25 uzoba uyironkeye iyi nivo $1,192. Nukuvuga uciye uteranya kuva kuri nivo ya mbere uzoba ugeze ku mushahara wa $16,383,5 buri kwezi. Aya rero n'amafaranga uzokwamuronka n'abana bawuzobasigira ubandanye uhembwa aya mafaranga, kuko niwagera ku nivo ya 15 uri mu diamond cercle izoca yugagwa, uzoca ugumana n'abo bantu bariyo. Wewe ico usabwa no kuzuratanga cotisation ya $10 gusa. Mwese mutanze $10 uko muri iyo cercle, mwese muzokwama mwayahembwe mpaka na je sinzi yo bizogarukira, muganibaza ko bizogarukira ku muhero w'isi. Iyi rero yari inzira ya kabiri izana amafaranga. Inzira ya gatatu izana amafaranga sasa rero nayo nyene ni inzira ihambaye cyane irimo amafaranga menshi, tuyita matching bonus. Mu yandi makampani tuvuze matching bonus kwari uguhuza ukuguru kw'iburyo n'uko ibubamfa, ariko hano siko bimeze. Iyi matching bonus bisigura muri ya nzira ya kabiri ya matrice nari mpejeje kuvuga. Matching bonus bisigura iki? Ni generation zitanu. Generation ya mbere baraguhemba 50%, generation ya kabiri 10%, generation ya gatatu 5%, generation ya kane 5%, generation ya gatanu 5%. Bisigura iki rero iyi matching bonus? Nukuvuga ba bantu bari muri matrice ari umuntu wenyene wavyaye kuri generation ya mbere, amafaranga azoronka buri kwezi muri matrice muri cakirimba uzoyaronka ko 50%. Mu yandi majambo, nimba umuntu wavyaye yaraduze grade akaba mu diamond, muri matrice akaba ari karahembwa $16,000, wewe directement bazocaho guhemba $8,000, bazoguhemba 50%. Kuri deuxième generation ni 10% z'abavyawe nabo wavyaye gutyo. Nico gituma muri live good ni vyiza yuko upare n'abantu wewe nyene kwizina ryawe, kurabona aya mafaranga yo kuri matching bonus ni gitangaza. Nimba wavyaye abantu 100, aba bantu 100 buri muntu muri aba bantu 100 akaba ari karonka $100 zivuye muri matrice. No kuvuga uzocuronka ko kuri aba bantu 100 izi $100 buri muntu wese aronka fois 50%. No kuvuga ucuronka $5,000 buri kwezi. Uzozubona aya mafaranga yaje kuri konte. Iyumvire rero gushika kuri generation zitanu. Hanyuma inzira ya kane izana amafaranga ni vente au detail. Nimba ufise umwete yo kudandaza produit ni generation 10. Première generation toujours ni 50%, gushika kuri generation y'icumi 1%. Ibi navyo babiharura gute? Wewe ni wakomanda produit ku gatwe kawe nta komisiyo, kuko produit barazigabanije ibiciro gushika ku bice 90%. No kuvuga produit igugwa $10 muri live good, ni wayirondera kuri internet mu zindi company uzosanga igugwa nka $100 wumigwa. Rero wewe ni wagira commande kuri e-commerce yawe, kuri ya boutique yawe,
uzosanga bakugabanirije ibice hafi 90%. Dusa n'abazigura ku buntu n'ukuri. Hanyuma ni warangira umukiriya si wowe uzozimuha, uzomuha link yiyandike, hanyuma nawe aronke butike, asumire kuri butike yawe, nawe wironkere komisiyo nka kujya kwa Alibaba, nka kujya kwa Amazon, nka kujya kwa eBay. Ntabyo kuri gurikorera igunira rya product ngo uja kudandaza epu, oya azikomandira we nyene hama uronke komisiyo. Hanyuma icitondegwa aha kuri vente au detail, iyi bonisi ya 50% ni gute? Nimba umuntu wavyaye wewe witwa Mariko, ni wavyara Matayo akarangira product umuntu ayigura kuri prix y'utari umumambre, kuko hariho prix y'umukiriya na prix y'umumambre. Nimba product ku mukiriya igugwa $30, hama ku mumambre kabigugwa $10, uyu mukiriya barangiye akayigura $30 kubera atari umunywanyi. Iyi difference y'ibi biciro urana ko difference ari $20, we rero ucuronka 50% y'izi $20, no kuvuga kuri konte yawe uzobona haza ko $10. Hama bonus ya gatanu niyo twita bonus influencer. No kuvuga nimba uri umuganga canke uri umuntu afise boutique canke office alimentation, ugafata ingingo yo kudandaza zino produit, birunguka cyane kubera ko ni wigurira ku gatwe kawe produit za $2500 kugira uziha abantu canke uzishire muri boutique yawe, kuko bivana n'imigambi yawe. Company izociguha komisiyo ya 10%. Ni wagura za $5000 bazoca baguha komisiyo ya 20%. Ni wagura iza $10000 bazoguha komisiyo ya 30%. Ni wagura za $25000 bazoguha komisiyo ya 40%. Ni wagura iza $50000 bazoguha 50% ya komisiyo. No kuvuga bazoca bakugarura $25000. Urumva yandi mafaranga. Komisiyo ya nyuma ariyo ngire mpereze ko ni pool bonus. Pool bonus nayigenewe aba Diamond gusa. Uduze grade ya Diamond bacha babona ko uri umuntu aterera cyane muri company, buri kwezi baza baraguha ibice 2% by'inyungu company ya Rose. Nko mu kwezi guheze kuwa kane itariki 20 z'ukwa kane, aba Diamond twari dufise aba Diamond 21 muri company yungutse amamiliyaridi n'amamiliyaridi atavugwa, icifata 2% yayo yungutse iyagaburira aba Diamond 21, buri umwe yatwaye ibihumbi 26 by'amadolari. Cawe yumvira ayo mafaranga aza yiyiziye wiryamiye ngaho. Hanyuma icanyuma nohereza ko payema mu guhembwa muri live good, payema ni automatic. Nukuvuga wewe iyo wiyanditse urashiramwo uburyo ushaka kuzohembwamwo. Ku munsi wa kane ayo wahembwe uyabonera kuri ya konte yiwawe. Nimba uhembwa muri Bitcoin uzuyabona muri BitPay yashitseyo. Nimba washizemwo address wallet ya Trust Wallet uzuyabonako. Nimba washizemwo konte bancaire uyasangako. Nimba ukoresha Visa card canke Mastercard uzuyabona jako. Nindani kuri konte ya live good ntabara yafishako, mugabo wewe uyabonera kuri ya konte. Ni hatari, ni payema automatic. Nuko rero murakoze, ngomba ndabereka video zingene wiyandika baguhaye link, ndabereke n'ingene ushira kwa amafaranga. Rero uwaguhaye izi audio ucumubaza akwereka ingene bashira kwa amafaranga, akwereke kwanza ingene biyandika, ndabakorera video y'ingene biyandika, cenda kwereka n'ingene ushira kwa amafaranga ukariha, hanyuma nzoza ndabereka kimwe n'ingene bigenda nibikurikira. Murakoze rero, uguhaye izi audio uce umusaba link wiyandike udatevye, ufate position, kuko kuteba ni kuhomba. Murakoze, umukama bamezagirire abaho umugisha. Ndabipfurije mwese kuba ba millionaire en dollar na live good. Ndabipfurije amahirwe masa mwese. Murakoze.